Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira irondero kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isamuza makungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Mark niyo nkuru. Amahoro mwese muteze amakuru BBC gahuza miryango. Turi ku itariki zine z'ukwezi kw'indwi mu 2022. Izi ni ingingo nkuru zigize amakuru yacu. Kuri iyi tariki yitiriwe umunsi mukuru wo kwibohora mu Rwanda, Perezida Kagame yakiriye ibibazo by'abamenyesha makuru. Yavuze ko atakibazo abona mu kubuza u Rwanda kuja mu mugwi w'inteko Afrika y'ubuseruko ziteze kurongo kuzorungikwa mu buseruko bwa Congo kugarukana umutekano. Uganda irahakana amakuru avuga ko iri kwiragerageza guhungabanya umutekano muri Ethiopia mu kwigisha no gutanga ubufashe kuri TPLF igwana na Ethiopia. Abunguruza abantu n'ubwato buto bwa muri Kivu baravuga ko ibikorwa byabo byasubijwe inyuma n'umutekano muke uri hagati ya Congo n'u Rwanda. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri kino kiganiro gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Ndasubiye kubaramutsa amahoro neza mwese. Imbere yo kuja mu idonido ry'aya makuru, President Nsengiyumva banze adushikirize amakuru aza kwisonga aha kuri BBC. President Nsengiyumva. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko isasu ryishe umunyamakuru w'ubwenegihugu bwa Palestine na Amerika Shirin Abu Akleh ryari ryononekaye cyane ku buryo hagenwa umwanzuro ntakuka w'inkomoko yaryo. Ariko umuhuzabikorwa w'urwego rw'umutekano muri Amerika mu gutanga incamake y'amaperereza yombi yanzuye ko bishoboka ko umuriro w'amasasu yaturutse mu birindiro by'ingabo za Isiraheli ari wo nyirabarazana w'urupfu rwe. Ariko yavuze ko nta gihamya ko byari bigambiriwe. Ubutegetsi bwa Palestine bwashinje umusirikare wa Isiraheli kwica Shirin Abu Akleh igihe yari mu kazi mu kwezi kwa gatanu mu ntara ya West Bank yigaruriwe na Isiraheli. Amaperereza menshi yigenga ashyigikira uyu mwanzuro. Urukiko muri Denmark rwagomishije muri gereza umugabo ukekwa gugaba igitero cyisha abantu mu ruhame ku cyumweru mu nzu y'iguriro rya kijyambere i Copenhagen. Umunyadanimarike w'imyaka 22 utavuzwe izina azafungirwa ahantu harinzwe ku nyubako y'ibitaro by'ubuzima bwo mu mutwe mu gihe cy'iminsi 24. Ashinjwa kwica abantu 3 no kugerageza kwica 4. Ushinjwa ntiyigeze avuga uko yiregura niba yemera cyangwa atemera ibyaha mu rukiko uyu munsi. Abantu 3 bicwe bari mu gitero ni ingimbi ebyiri z'abanyadanimarike n'umugabo wo mu Rusiya. Abandi 4 baracyari ahantu havurirwa indembe mu bitaro. Polisi ivuga ko nta cyerekana ko iki cyari igitero cy'iterabwoba. Minisitiri w'intebe wa Ukraine yabwiye inama y'ibihugu nterankunga iteraniye mu Busuwisi ku Burusiya bwashoje intambara ku gihugu cye, bityo abaherwe barwo bagomba gufasha mu kwishyura ikiguzi cyo gusana. Denis Shmihal yavuze ko iki kiguzi cy'imirimo yo gusana kigera kuri miliyari 750 z'amadolari. Igihe yagezaga ijambo rero ku bayobozi b'amaguverinoma bari muri iyi nama n'indi miryango mpuzamahanga akoresheje uburyo bwa video link, Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko kubaka Ukraine ari inshingano ya buri gihugu kirimo demokarasi. Perezida wa Komisiyo y'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU uzashyira ahagaragara gahunda y'ibikenerwa mu ishoramari, guhuza ibikorwa no gutanga inkunga mu gusana Ukraine nyuma y'intambara. Ukraine igomba kuzashaka uko yigarurira icyizere mu bucuruzi no kuresha abashoramari bo mu mahanga. Ukraine igomba kuzazamura imibereho y'abaturage bayo, kandi Ukraine izagendera mu murongo w'umuryango w'Uburayi. Ibibazo ni byinshi cyane nta gushidikanya, ariko si bitakemuka. But they are not insurmountable.
u Rwanda Paul Kagame yasabye ko haba igisubizo cya politike ku magi ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru rya leta yavuze ko ubushyamirane burimo muri iki gihe butakemurwa n'intambara gusa cyangwa imbaraga. Mu byumweru bibiri bishize abategetsi b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba bashyize umukono ku masezerano yo gushyiraho ingabo zo kujya muri aka karere kamunzwe n'ibibazo, mu gihe ibikorwa by'inyeshyamba n'ubushyamirane hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda bikomeje kuzamuka. Kigali ishinja guverinoma ya Congo kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Kinshasa ikariga u Rwanda gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba za M23. Ku ngingo y'amasezerano u Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza yo kohereza abimukira, Perezida Kagame yavuze ko igihugu gifite umwanya ku Banyarwanda ndetse n'abandi bubundi bw'enegihugu. Iyi ni BBC Gahuza Miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Ibiro bya guverinoma amashuri na za kaminuza byafunze imiryango i Tehran uyu munsi kubera inkubiri ikomeye y'umuyaga urimo ndetse n'umusenyi wibasiye umurwa mukuru wa Iran. Inkuru ya Sebastian Asha usesengura ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati muragizwaho na Victoria Nkunda. Bimaze kuba ikintu gisanzwe muri uyu mwaka ko inkubi y'umusenyi n'umuyaga yibasira uburasirazuba bwo hagati. Ihumana ry'ikirere rimaze kuba ikibazo gikomeye mu mijyi ya Iran. Ntabwo ari mu mujyi wa Teherani gusa kuko no mu ntara ya Alborz naho hari icyo kibazo. Mu mujyi wa Ahvaz uri mu majyepfo abantu babarirwa mu majana bavuwe n'indwara z'ibibazo byo guhumeka. Abarenga 60 bashyizwe mu byumba by'indembe. Ntabwo ari ubuzima bw'abantu gusa kuko iyo nkubi y'umuyaga n'umusenyi yibasira n'ubukungu bw'ibihugu bya Iran na Iraq bwari busanzwe bwarazambye. Mu gihe imigezi n'ibiyaga birimo gukama, amashyamba agatemwa, biragaragara ko ihindagurika ry'ikirere rituma ibintu bimera nabi. Akarere kiteguye kugira ibibazo by'ubuzima mu gihe kiri imbere. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS ryatangaje ko mugaragara ko icyorezo cya Ebola cyarangiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umuyobozi wa OMS mu karere ka Afurika Matshidiso Moeti yavuze ko igisubizo gikomeye cy'abategetsi ba Congo cyatumye icyorezo gihagarara kitanduje virusi abantu benshi. Yongeyeho ko amasomo akomeye yigiwe mu byorezo byabanje. Biratekerezwa ko ikingira ryatangijwe iminsi ine gusa nyuma y'uko icyorezo gitangazwa ryagize uruhare rukomeye mu kugikumira. Ebola ni indwara karande muri Congo kuva yavumburwa bwa mbere hafi y'umugezi witwa Ebola mu mwaka w'1976. Marike arakoze Prudence Ngiyumva kuri aya makuru aducikirije. Reka amakuru arambuye tuyahere mu Rwanda aho umukuru w'icyo gihugu Paul Kagame yatanze inyishu ku bibazo by'abamenyesha makuru biciye kuri televiziyo y'icyo gihugu. Muri icyo kiganiro Perezida Kagame yishyuye ku bibazo bitandukanye mu Kinyarwanda no mu Congereza. Mu bisobanuro yatanze harimo impamvu u Rwanda rudahimbaza ibirori by'umunsi mukuru w'ukwikukira itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi, ahubwo ibirori bigakogwa itariki 4 ku munsi wo kwibohora, ari wo munsi abagwanyi b'umutwe FPR binjira mu gisagara ca Kigali mu 1994. Perezida Kagame kandi yatanze ibisobanuro ku mubano utameze neza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubera intambara y'icyo gihugu ca Congo n'umutwe wa M23. Congo irega u Rwanda ko rufasha uwo mutwe wa M23, ariko Perezida Kagame yavuze ko ahubwo ikibazo kiri kuri leta ya Congo kuko yirengagije ibibazo byatumye umutwe wa M23 uvuka. Eka inkuru iramvuye mushikirizo na Jean-Claude Mwambusa. Ni ikiganiro cyabereye mu biro by'umukuru w'igihugu gihurirana n'iyizihizwa ry'umunsi wo kwibohora ku nshuro 28. Uyu munsi wo kwibohora bamwe bavuga ko usa n'uhabwa agaciro kurusha ubwigenge wo uba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7. Kuri uyu munsi leta itanga ikiruhuko ariko nta birori bitegurwa byo kwishimira ubwigenge igihugu kimaze imyaka 60 kibonye. Avuga ku minsi yombi, Perezida Kagame yavuze ko tariki ya 4 yatoranyijwe ngo yizihizweho iminsi yombi kuko yegeranye cyane. Cyakora ashimangira ko buri munsi ufite agaciro kawo. Umunsi twizihiza mu by'ukuri isabukuru z'ubwoko bubiri. Ya mbere ni ubwigenge twabonye hashize imyaka 60 ubu, hanyuma 28 yo kwibohora. Ubundi ubwigenge byari kuba itariki ya mbere Nyakanga, ariko
hanyuma kwibohora tariki enye aho kugira ngo rero dukore ibintu byose hamwe dufate umunsi umwe dufate undi nyuma y'iminsi mike twabishyize hamwe. Muri iki kiganiro Paul Kagame yabajijwe cyane no ku birego u Rwanda rukomeje gushinjwa byo gutera inkunga umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cy'igihugu mu burasirazuba bwa Congo. Yavuze ko Congo yirengagije gukemura ibibazo byatumye uyu mutwe uvuka kandi yari yarabyemeye mbere. Kagame yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ko Congo yirengagije amakuru y'ubutasi yahabwaga n'u Rwanda agaragaza ko abarwanyi ba M23 biteguraga kubura imirwano. Perezida Kagame yanavuze no ku mutwe w'ingabo z'akarere wemerejwe i Nairobi, ariko Congo ikifuza ko izi ngabo zitabamo iz'u Rwanda kubera ko ruregwa gushyigikira M23. Kagame avuga ko u Rwanda ari umunyamuryango kandi ko rwagombye kugira uruhare muri izi ngabo, gusa ngo mu gihe Congo yabibangamiwe n'abasirikare b'u Rwanda muri uyu mutwe ngo ntibyabangamira ubutegetsi bwe. Talking of East African Community Force, naturally that implied Rwanda is part of the force. Kuvuga ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bisobanuye ko u Rwanda rwagombye kuba muri uwo mutwe, ariko niba uruhande rurebwa n'ikibazo ari rwo Congo ruvuze ko rufite ikibazo kuba u Rwanda rwagira uruhare muri izo ngabo, njye nta kibazo mbifiteho. Ntawe twingingira kwemererwa kuba muri uyu mutwe. Niba izi ngabo zitwijeje ko nta bisasu bizongera kugwa ku butaka bw'u Rwanda bivuye muri Congo, byaba bikozwe na FDLR cyangwa se n'ingabo za Congo, ni gute narwanya izo ngabo? Ahubwo byananshimisha ko izi ngabo zabaho tutazigizemo uruhare, kuko kuba muri izi ngabo hari ikiguzi byadusaba gutanga. Avuga kuri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo, Perezida Kagame yanenze umutwe w'ingabo za Loni MONUSCO yashinje ko utuma ibibazo bizamba aho kubibonera umuti. Naho ku masezerano yo kwakira abasaba ubuhungiro bavuye mu Bwongereza, Paul Kagame yavuze ko u Rwanda ari rutoya kandi ko rutuwe cyane, gusa ngo uko rungana kose ntiruzabura aho rutuza abaturage barwo, ndetse ngo runatabare abo basaba ubuhungiro boherezwa n'Ubwongereza. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Arakoze Jean-Claude Mwambutsa. Reka noneho tuje ku makuru yerekeye Eklezia Katolika. Ejo niho Papa Francis yagomba kuba ari Kinshasa nk'uko yari yavyemeye, ariko kubera impamvu z'ubugwayi yarungutseyo intumwa yiwe Cardinal Parolin. Cardinal Parolin niwe yarongoye inkuka y'imisa yari kurongorwa na Papa Francis ku kibuga Palais du Peuple Kinshasa. Mu butumwa yarungutse bwa video, Papa Francis yavuze ko ababajwe n'umutekano muke uvugwa muri ico gihugu. Musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Kinshasa, Cardinal Fridolin Ambongo, yasavye Papa Francis gufasha mu gutorera umuti umutekano muke uvugwa mu seruko bw'ico gihugu. Mu kugerageza kumenya ubufasha bakeneye kuri Papa Francis, navuganye na Musenyeri Donatien Chole, umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yatanguye asobanurira ico bagomba. Asaba Papa kugira uruhara rwo kuvugana n'impande zitandukanye ku kibazo kiri mu buseruko, na cyane cyane mu ntambara n'u Rwanda, kumva yumvikana, kuko Papa n'umwungere yemewe ku isi yose. Amakungu rero arashobora kugira icyo atereye mu kurondera inyishu z'iyo ntambara imaze gutwara abantu benshi. Nicyo gituma Cardinal yasabye ko Papa yobigiramwo uruhara, na burya asanzwe ari nawe mukuru wa leta ya Vatikano, nayo ikaba ifise amayira yayo y'imigenderanire. Hagati aho tubona yuko umenga amakungu atitayeho cyane ikibazo cyo muri Congo, ikibazo kimaze guhitana abantu benshi, ariko ntitubone ishaka ry'amakungu nk'uko umengo hari benshi bishimisha ko Congo kiba igihugu kigoyagoye. Uravuze u Rwanda, ariko iki gihugu caravuze neza ko kidafise uruhara mu bwicanyi n'ubugizi bwa nabi bibera mu seruko bwa Congo. Mu majambo ya Cardinal yavuze uruhara rw'u Rwanda nk'urushobora kuba ruhari. Twebwe nka Eklezia nta nzego z'iperereza dufise, nta buryo bwa leta dufise, ariko abategetsi bacu bo bemeza yuko bafise ivyemezo ko u Rwanda rushigikiye M23, kandi na leta zunze ubumwe za Amerika zisa n'izavuze nk'ivyo. Ariko uko ndavyibuka neza, Cardinal ntiyavuze yemeza urwo ruhara.
ariko si M23 yonyene iri mu buseruko bwa Congo gusa hariho n'iyindi musaba iki? Kardinale yaravuze kandi na Kodeko AF Nalu ntiyavuze M23 yonyene. Kuri iyo migwi yitwaje igwanisho Senko imaze kuvuga kenshi iyisaba guhagarika kwica abantu. Ariko kubera tubona amakungu afisemwe uruhara, turabona Angola iriko iragerageza, turabona umukuru wa Kenya nawe nyene ariko aragerageza, Eklezia Katolika isaba rero Vatikano nayo kugira icifashije. Mbega Eklezia Katolika imaze gukora iki mu gutorera umuti ugwanko gwitotera abavuga ikinyarwanda b'abanyekongo? L'Église catholique du Congo a beaucoup fait. Il y a quelques mois, Eklezia Katolika ya Congo imaze gukora byinshi. Haraheze amezi umukuru w'ishirahamwe ry'amanama y'abepiskopi muri Afrika yo hagati SEAC yarakoranye ubutumwa na Senko. Baragenda barabonana n'amoko atandukanye kugira batahure neza uko ibintu vyifashe. Aho rero kabaye akaryo keza kuri Eklezia ko gusaba yuko haba amahoro. Kuvyerekeye itotezwa ry'abavuga ikinyarwanda, Eklezia yibutsa yuko hariho abatutsi b'abanyekongo. Aho nta kwiteranya ivyo kuvuga uruhara rw'u Rwanda n'abavuga ikinyarwanda. Ikibazo kiri no ku ngero za politike n'umutekano. Ubundi hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo nta kibazo cyategerezwa kuhaba. Donatien Chole ni umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi ni BBC gahuzamiryango ivugira i Londres mu Bwongereza. Aya makuru mushobora kuyakurikira kuri Kisoro FM muri Uganda canke kuri Facebook yacu. Mu kanya tubandaniza amakuru muri Uganda. BBC gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Narimeje kubivuga twandaniza aya makuru muri Uganda aho igisirikare caho cahakanye amakuru avuga ko kiriko kiragerageza guhungabanya umutekano muri Ethiopia mu kwigisha no gutanga ubufashe kuri TPLF ugwanya leta ya Ethiopia kuva mu mwaka wa 2020. Amakuru bisa nuko yatanguye kuja ku mugaragaro mu kwezi kwa gatanu mu binyamakuru bica ku mbuga ngurukana bumenyi za Ethiopia. Ni nkuru ya Patience Atuhayire mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Ku cyumweru umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier Felix Kurayige yanditse ku rubuga rwa Twitter ko ibivugwa ko Uganda igerageza guhungabanya Ethiopia ari ibihuha rwose. Inyandiko irambuye yasohotse mu cyumweru gishize kuri internet mu gihugu cya New Zealand iherekejwe n'urutonde rw'abayobozi mu gisirikare cya Uganda ndetse n'abashinzwe umutekano bivugwa ko bayoboye ibikorwa by'imyitozo i Masaka mu karere kari hagati ya Uganda. Iyo nyandiko ivuga ko abasirikare ba Tigre barenga 4,000 baba bariho batorezwa ahantu hane hatandukanye. Iyo nyandiko yemeza kandi ko icyo gikorwa cyo gutoza giterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Misiri. Umwe mu bayobozi bakuru bavugwa muri iyo nyandiko ni umuhungu wa Perezida Museveni akaba na General mu ngabo Muhozi Kainerugaba wanditse kuri Twitter agaragaza ko ashigikiye ingabo za Tigre abita abavandimwe be mu 2021. Ntiharamenyekana niba iyo nyandiko ari y'ukuri ndetse urubuga rwo muri New Zealand rwatangaje ko rutabashije kugenzura aho rwakuye ayo makuru cyangwa ibyakubiyemo, ariko Uganda ifite amateka yo kugira ikikora mu mvururu zibera mu karere. Kuri ubu hari ingabo zayo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo no muri Somalia. Inkuru ya Patience Atuhayire. Abunguruza abantu n'ubwato buto buto bari basanzwe batunzwe n'ubukerarugendo mu kiyaga ca Kivu bavuga ko intambara yo mu buseruko bwa Congo hagati y'imitwe itwaje ibigwanisho M23 na leta ya Congo yabagizeho ingaruka mbi zikomeye. Bavuga ko ingenzi zaho zahora ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zikaza gutembera n'ubwato buto buto mu kiyaga ca Kivu
zitakiza ahanini kubera leta ya Congo iherutse gufata ingingo yo kugara umupaka kuva isaha 9 z'umurango aho kuba saa 4 z'ijoro nk'uko vyahora. Ni inkuru ya Yves Bucana heruka i Rubavu, akaba yavuganye n'abakora ubucuruzi bwo gutembereza abantu n'ubwato buto buto. Umviriza inkuru yaduteguriye. Aha ndi ku mwaro w'ikiyaga cya Kivu mu mujyi wa Rubavu. Amato menshi akora akazi ko gutembereza abantu mu kiyaga cya Kivu ahagaze ku ruhande rumwe rw'ikiyaga. Abasore bayatwara nabo bamwe bari kwiganirira, ari nako abandi bakorera amasuku amato yabo. Biragaragara ko akazi ari gake cyangwa se nta nagahari. Kenje nitwa Rashidi, nkora hano ndi umusare, ntwara ubwato ntwara ni buno bwa Kinyarwanda buba bwambaye moteri. Nge akazi mfite nako gutembeza abantu hano muri kino kiyaga cya Kivu, nkabereka ibyiza n'uburanga dufite mu Rwanda. Akazi ubu ngubu urebye ntago kari kuza neza nka mbere kubera ibibazo turi kugenda duhura nabyo. Urabona twegeranye n'ikindi gihugu, duturiye imipaka kandi abaturanyi ntago bari kumvikana nabo, ntago bameze neza, mbese biri gutuma akazi kataboneka. So kuvuga ko ba mukerarugendo benshi baza gutembera mu bwato hano mu kiyaga cya Kivu ari abanyekongo. Rashidi avuga ko hari abanyamahanga benshi baza hano muri Rubavu banyuze muri icyo gihugu, ariko ubu bikaba bigoye. Ibibazo biri muri Congo bitugira ingaruka bitewe n'ukuntu kiriya gihugu gifite ikibuga cy'indege. Hari abantu bambukaga banyuze muri Congo bakaza mu Rwanda, nabo ntago turi kubabona kubera icyo kibazo cy'intambara. Hari abaturukaga mu bindi bihugu bakaza bakamanukira muri Congo bagahita baza Gisenyi kubera ko ari hafi, ariko ubu ngubu ntago bari kuza. Gutembereza abantu mu bwato mu kiyaga cya Kivu byiyongereye mu bukerarugendo rusange busanzwe bukorerwa ahantu hatandukanye hafite uburanga mu Rwanda. Muri iki kiyaga ngo abantu batambagizwa mu bice bitandukanye birimo ibirwa byinshi bihaboneka, udusozi ndetse n'amashyuza. Ubukerarugendo bwo mu mazi bwari bwakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19. Aba babugize ubucuruzi bamara imyaka 2 ngo badakora ku ifaranga. Gusa Rashidi avuga ko aho COVID igenjereje amaguru make, leta igakuraho ingamba nyinshi zari zarashyizweho mu kuyirinda, mu kazi bakora ibintu byasaga n'ibiri gusubira mu buryo. Ubuzima bwo gutwara abantu mu bwato kuva twava muri corona, urebye ubu ngubu abantu nibwo batangiye kwisanzura nanone bagaruka muri bwa buzima bwa kera. Mbere tukiva muri corona byari bigoye cyane kubona umuntu aza kinjira muri plage gutya public beach kuko yabaga ifunze ifite n'amategeko, ariko ubu ngubu kuva corona yasa nk'igabanyutseho gato, abantu basigaye baza public beach bakisanzura nta kibazo. Abakeneye kujya mu bwato urabona turabatwara, n'abakeneye koga ubu ngubu baraza bakoga. Ikibazo kirahangwa ni naho mu mipaka nyine bituma abantu bataza. Hashize ibyumweru bisaga 2 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itegetse ko umupaka uyihuza n'u Rwanda ufungwa ku isaha ya saa 9 z'amanywa aho kuba saa 4 z'ijoro. Ibyo byaje nyuma y'imirwano hagati y'ingabo za Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga, u Rwanda rukaba rubihakana, narwo rugashinja Kongo gufatanya n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yves Bucana, BBC gahuza miryango ku mwaro w'ikiyaga cya Kivu. Arakoze Yves Bucana ari i Kigali. Ubu naho reka abo mu runana badukishizemwo batubwire ingene ijoro ruzoba rumeze. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, erega ayo makuru arakomeye kandi ni ingenzi ku buzima bwawe. Ntabwo rero nayakubwira nyine utarangurira iyo nzoga. Akira ibi 2,000 ayo makuru yampe numve niba ari ingenzi koko, hanyuma inzoga urayigurira. Niwumva se, ubu rero radio yiguriye amabuye, nayigiye kuguha amakuru nyine. Aho simbwira nyine cyangwa yansubize. Amakuru mfite rero ni saa 12:45 kuri BBC. Naho rero na hejo, ariko imbere yaho reka Jean Claude Mwambusa adushikirize amakuru y'inkino. Imikino
kuri BBC gahuza miryango. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, kaze muri iki kiganiro cyacu duhereye mu mikino y'igikombe cy'Afrika cy'abari n'abategarugori kibera mu gihugu cya Maroc. Muri iri joro Uburundi bwitabiriye bwa mbere burahura na Botswana, nayo ishoboye kugera kuri urwego ku nshuro ya mbere. Ibihugu byombi nibyo bifatwa nk'ibiri ku rwego rwo hasi muri iri rushanwa. Nigeria imaze kwegukana iki gikombe inshuro 9 zose, nayo iraba iri mu kibuga ihura na Afrika y'Epfo. Nubwo itaratwara iki gikombe, Afrika y'Epfo nayo irafatwa nk'ikipe ikomeye muri iri tsinda kuko imaze gutsindirwa ku mukino wa nyuma inshuro 4 zose, zirimo ubwo yatsindwaga na Nigeria mu mwaka wa 2018. Andi makipe ari muri iri tsinda ni Burundi na Botswana. Mu mikino imaze kuba, Maroc yatangiye neza itsinda Burkina Faso igitego 1-0, naho Senegal itsinda Uganda ibitego 2-0. Cameroon yanganyije na Zambia 1-0, naho Tunisia yihererana Togo inyagira ibitego 4-1. Ku isoko ry'abakinnyi, ikipe ya Barcelone yatangaje ko yamaze gusinyisha Munyakote d'Ivoire Franck Kessie wakiniraga AC Milan yo mu Butaliyani, ndetse na Andreas Christensen wavuye mu ikipe ya Chelsea. Bose bakaba basinye ntacyo amakipe barimo ahawe kuko bari barangije amasezerano. Ubwo tuvuga iyi Barcelone ngo yaba yamaze kumvikana na Manchester United ku mukinnyi Frenkie de Jong w'Umuholandi. Uyu musore ngo agomba kwerekeza mu Bwongereza hishyuwe miliyoni 65 z'amayero, agomba kwiyongera bitewe nuko umukinnyi azagenda yitwara. Iyi Manchester United kandi ngo ishobora gutakaza rutahizamu Cristiano Ronaldo wayirwanyeho cyane umwaka ushize, nubwo warangiye ikipe idashoboye kuboneka mu makipe 4 azakina Champions League. Iyi ikaba n'imwe mu mpamvu zikomeye ivugwa ko ituma Cristiano yifuza kugenda. Cristiano warashaka ikipe yamwizeza gukina muri Champions League yubatsemo ibigwi bikomeye. Amakipe yifuza Ronaldo aravugwamo Bayern Munich, Chelsea na Napoli. Mu gihe Cristiano yagenda, umutoza mushya Erik ten Hag ngo arifuza kumusimbuza umunyabrazil Anthony ukinira ikipe ya Ajax yo mu Buholandi. Iyi kipe kandi ngo yamaze kumvikana na Christian Eriksen wakiniraga Brentford, ndetse na Thierry Malacia ukinira Feyenoord yo mu Buholandi. Aha i Manchester kandi reka dusoreze muri Manchester City, yo yamaze gutangaza isinya rya Calvin Phillips wavuye muri Leeds hishyuwe miliyoni 45 z'amapaundi. Calvin wari umaze imyaka 8 mu ikipe ya Leeds, yarasigaje imyaka 2 ku masezerano. Turabashimye nshuti mwakumwe natwe. Ikiganiro cyacu natugisoreje mu ijoro ryiza. Jean Claude Mwambutsa. Arakoze Jean Claude Mwambutsa kuri ayo makuru adushikirije y'inkino. Reka dusubire duhe ijambo Prudence Ngiyumva atubwira amwe mu makuru avugwa aha kuri BBC. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko isasu ryishe umunyamakuru w'ubwenegihugu bwa Palestine na Amerika Shirin Abu Akleh yari ryononekaye cyane ku buryo hatagenwa umwanzuro nyawo w'inkomoko y'iryo sasu. Ariko umuhuzabikorwa w'urwego rw'umutekano muri Amerika mu gutanga incamake y'amaperereza yombi yakozwe yavuze ko bishoboka ko umuriro w'amasasu yaturutse mu birindiro by'ingabo za Isiraheli ari wo nyirabayazana w'urupfu rwe. Urukiko muri Denmark rwo rwagomesheje muri gereza umugabo ukekwa kugaba igitero cyishe abantu mu ruhame ejo hashize ku cyumweru mu nzu y'iguriro rya kijyambere Copenhagen. Uyu munyadanimarike w'imyaka 22 utavuzwe izina mu rukiko azafungirwa ahantu ashinzwe kuvura abantu mu bibazo byo mu mutwe mu gihe cy'iminsi 24. Minisitiri y'intebe na minisitiri w'intebe wa Ukraine yabwiye inama y'ibihugu nterankunga iteraniye muri Busuwisi ko Uburusiya bwashoje intambara ku gihugu cye, bityo rero ko ngo abaherwe babwo bakwiye gufasha mu kwishyura ikiguzi cyo gusana igihugu. Denis Shimihal yavuze ko ikiguzi cy'imirimo yo gusana igihugu kigera kuri miliyari 750 z'amadolari. Akaba rero yavuze ko ibi byose Uburusiya bukwiye kuzabyishyura bufatanyije n'abaherwe. Perezida wa Komisiyo y'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU uzashyira ahagaragara gahunda y'ibikenewe mu ishoramari, gushyira ibikorwa byo gufasha ndetse no gutanga inkunga yo gusana Ukraine nyuma y'intambara.
urakoze Prudence Ngiyumva. Nibutse yuko ariho hagarukiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nshimire bagenzi banje bamfashije kuyategura, nshimire Jacques Nitegeka na Prudence Ngiyumva eka mbere n'abandi. Murakoze na hejo.